nk'ubu yarafise petit ami en secret hama bigashika bakavyumvikana bikibonekeza mu nyuma bavuze ati bagire mariage vyarashoboka. N'igihe rero umukobwa atsitaye aho ikosa ryagwa kuri nyina ntiyareze aho rero nico gituma yaguma impande ya nyina akaguma akora ivyo bikorwa vyo mu nzu vyo gukinjika vyo kuja kurima bamutegurira kuja kubaka urugo rwiwe namwe kuja kubaka urugo rwiwe ivyo bikorwa vy'ingufu vyakorwa n'umugabo wiwe. None ko mwatubwiye ati abahungu mu rubanza yarakunda kujana na se kugira amwigishe kuvuga ijambo, none ni kubera iki umukobwa nawe batashobora kumureka avuga ijambo canke ngo babimwigishe? Hariho imiziro yoba yari ihari yotuma abakobwa batavuga ijambo, kandi mu vyo twiyumvira ngira boba babishoboye nabo bobishobora, mugabo ni igiki catuma nabo batavuga ijambo? Murakoze. Mu bisanzwe hari ukuntu mu ndero y'ikirundi ngene yari itekanijwe, no kuvuga ko umugore carazira kikazirezwa ko avuga ijambo mu bantu. Niyo afise urubanza naho yoba yarafakaye, niyo afise urubanza yahamagara umuntu amuvugira ijambo. Murumva ko ubu turiko turatera intambwe, mugabo aho hambere carazira kikazirezwa. Nta mugore yafata ijambo. Ni ya migani bavuga ngo inkoko ntibika isake iri mu rugo. Urumva ko harimo akantu ko guhohotera niko nobivuga abakenyezi. Urabona ko abakenyezi ntibaheza ngo babahe ijambo ngo bashobore kuvuga ijambo. Inde yo ku mugoroba baraja hajya bagaca imigani. Muri iyo migani rero mukumvamwo inyigisho. Iyo nyigisho rero niyo mwaheza mukagendera. Bagaca imigani umuvyeyi ntiyakubwira gutyo nyene wariko kubarira ijambo gutyo nyene canke ngo agukebure, yagukebura acishije mu mugani. Uwo mugani rero wawumva ugaheza ukabona ukumva ico yashatse kukubarira. Mu ndero y'ikirundi kandi ntibakubarira bakurabisha ijisho. Akuravye ijisho wacumenya ico akubariye. Abubu urabaraba nabo bakaguma kuraba mukarabana gusa. Aho hambere umuvyeyi yakweretse ati yakwereka akagira ntuze akacagira kimwe mu Faransa no kwita geste, akantu kakwereka n'amaboko canke akakwereka n'ijisho ukamenya ico akubariye. Akaja arumviriza agaheza akagira ikaba intambwe. Hakazogera igihe nawe kugira ngo barabe ko arico intambwe ageze ko bakamuha ijambo nawe akarivuga. Abakumva yuko koko ashobora kurigorora. Kuko urabona aho hambere abarundi bari bazi gufata ku mutwe. Wavuze ijambo imbere yo kwishura yabanza gusubiramwo ivyo wavuze vyose, akakwaza ati suko. Abo murabona yuko mufata ntuzeye n'umurongo 23 kugira ngo uyifate umara amasaha 2, ariko ahandi kwari kugira yarumviriza akaca agira abifata ku mutwe. Nk'ubu yarafise petit ami en secret hama bigashika bakavyumvikana bikibonekeza mu nyuma bavuze ati bagire mariage vyarashoboka. Ego ivyo uriko uravuga ni vy'ubu ejo hirya y'ejo. Ivyo hambere caraza yakaziririzwa n'umuhungu na musaza we ari musaza we ntibaganira. Oya na musaza we musaza we ntibaganira. Niyumva rero abo wita mu rurimi rw'igifaransa un petit ami ivyo ntivyabaho. Vyabaho yaramara izeye atavuganye n'umuhungu akamara imyaka 20 n'ingahe ataravugana n'umuhungu mu buzima bwiwe. Agenda kubarire natwebwe ntugire ngo mu myaka y'iwacu wasanga utaragira umugenzi. Myaka 70 ugira ngo wowe ufise ngo urafise umukopine. None uvuye mu hariya mu misozi nibamuronka.
none uwo muranzi yabazwi mu gihugu cose canke oya yaba ari umugenzi wiwe oya nk'uku umubanyi yaba ari umubanyi kenshi yaranga umukobwa w'iyo asanzwe avuka agaheza akamurangira ati je narabonye ari umwigeme ari iwacu n'umunyabwira umva ntiyarugiye umwe wese yaba nk'uku nyene umwe wese yaranga uko basanganywe